Ikiringo c'amezi abiri kirarangiye Club Les Hippos iriko iratanga inyigisho ku rwaruka rutandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura. Imbonesha kure yanyu ya Look Media yarishikiye kuraba isozerwa z'iryo nyigisho abanyeshuri bari bamazemwo ikiringo c'amezi abiri. Eka akaba ari n'umunsi wo guhimbaza Les Hippos Youth Day. Umuyobozi wa Club Les Hippos aratwiganira ibikorwa bari bamazemwo imisi eka n'ihangiro ry'uno munsi. Tumaze amezi ashika abiri turiko turategura dukora iki gikorwa. Ni igikorwa ca encadrement y'abana aho tubakundisha tukongera tukabigisha umukino wa basketball, tukongera tukabaganiriza ivyo twokwita ama valeur canke ama valeur y'ubuntu kugira ngo abana bacu bakure bakurira mu ndero nziza bafise ivyo bubaha. Ni igikorwa dusanzwe dukora muri Club Les Hippos muri academy yacu, aho ari academy yigisha umukino wa basketball, ikundisha abana basketball, kandi ikabahimiriza no kwiga kuko slogan yacu mu bana ni basketball d'accord, école d'abord. Uyu munsi n'umunsi twita twahariye urwaruka rwo muri Les Hippos, twita Hippos Youth Day. Ni umunsi rero wo kwiginana, wo gusubira kurabira hamwe ibikorwa vyagenze gute, cyane ariko kubatekerera n'impanuro zo gusubira ku mashuri. Rero novuga ko wari umunsi wagenze neza aho twashoboye kwasista abana ivyo bagiye bariga kuva ku bana bato. Umwe mu bavyeyi bafise urwaruka bari basanzwe bariko baramenyerezwa na Club Les Hippos arashima ibikorwa vya Club Les Hippos. Kubona twarahisemwo kubazana muri Club Les Hippos biratahuritse cyane kuko ubwa mbere na mbere bwo barakunda umukino wa basket. Abana rero iyo bafise umukino bakunda ni vyiza cane, birabafasha kuguruka. Babona iyo abana bagiye mu buruhuko, abana baguma muhira, birabafasha kungura ubumwe, kuhura n'abandi, hama bikanababuza kugira ubunebwe. Umwana aguma aryamye, abana iyo bari muri vacances ugasanga yavyutse saa 2, barazinduka kare cyane bakitegura bakamenya ingene bagira programme. Biri mu bintu rero byabafashije cyane, natwe byaranadufashije kugira ngo umwana akora ico akunda kandi akironkeremwo akarangamutima no mu bindi byose. Eka n'abana bari bamaze iminsi bariko baramenyerezwa na Club Les Hippos barashima inyigisho bahawe na Club Les Hippos. Ibikorwa vyayo narabishimye, baregera abakinyi bakabafasha. Ufise ikibazo barakwegera ukababwira bakagutahura. Amezi abiri hari ico nakuye, ndashimiye abakoci baritanze baradufasha nubwo vyashika tukabagora, muga baritanganye. Uwaje atabimenyereye ubu ari en forme arabizi. Exercice de layup, criss cross abayizi, twarayigerageje turayiga. Baratwigisha gushuta, baratwigisha ama formation ya defense, ama systeme, bakatwigisha kubaha, bakatwigisha ibintu nyene vya discipline, kumwe tuze turifata neza mu kibuga, tukifata neza no hanze mu kibuga. Kare nta match twatsinda cane gose, ariko tumaze kumenyera tukakominikana n'abagenzi bacu, abakoekipe bacu, barabonye gutsinda ama match makenya. Mwomenya ko hambavu yo kurangurira ibikorwa hano mu gisagara ca Bujumbura, Club Les Hippos isanzwe iriko irarangurira n'ibindi bikorwa mu ntara ya Gitega byo kunagura urwaruka muri basketball.